Yes, shalom shalom bakunze niko madukana muri channel yacu ndiho Gospel TV kaba iri kumwe na Sure Event niyo kibanza duherereye aho niyo tuba turi kumwe aho muhereye hose ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe kuno munsi twagira ibakwe kandi tusene kubana aho tugiye kubategura ikindi kiganiro ciza cyane gose ndazi ko hacigiye kirekire ariko ndazi neza yuko aho muri hose muri abana natwe kandi turi kumwe no munsi rero kwa twiteze kandi twiteguruye kubana n'undi mutumire mushasha aho ariko abikora neza n'umutumire muri iminsi senze ko mu ma documentaire muri ma publication atandukanye mukunda kuba mubana nawe ariko no munsi rero tugiye kubashikiriza aho agiye gutubwira byinshi muri we mbega ubuzi wariwe mbega ku ndirimbo yitwa Icabona ineza yawe barahimbaza mbega iyo ndirimbo wumva kwiki mbega Icabona yafashije bangaye mbega uyo ninde twatumiye mbega mwamumuzi cyangwa nimwe bari kumwe ariko reka kuri uwo mwanya nyene tubaye kaze karibu mwakoze cyane ndiho TV channel ndiho Gospel TV yaronse ibakwe kandi ryo kubatumira kugira ngo isho kubana namwe kiganiro mbega bashaka kutubwira wowe urinde kugira ngo bakwadukana mu channel yacu ndiho Gospel TV bashaka kumenya wariwe ni Edi Ndereyimana hama izina ryanjye nkunze gukoresha kenshi ni Ndedi ku ma platforms hama na Ndeyana ni Itazirano ego ndumuririmbyi ame ndirimbo mpimbaza ndakunda Kristo kandi ndamukorera ego muko mumva yuko ni Edi Ndeyana uvuga ati Ndereyimana mbega Ndereyimana ryavuye muri Edi Ndeyana canke ahubwo Ndeyana ryavuye muri Ndereyimana none niwe wagise canke nama yego ni creativity nyene niyumviriye Ndereyimana Ndeyana kubera kera ariko umengo bibaca bari kase byamera nabi ngo Ndereya gakozi ibintu nk'ibyo twaracokozanya iri kajya kaboro nyinshi ngo sinazogahindura gusa umusumwe cyanda gahindura nabi nyene byasire birimwo ngabo nyene karankurikiye cyemera mengo niryo rifise inguvu mugabo naco bitwaye urumva rero ryavuye kuntu ngene mu bagenzi aho waruherereye okungene bashobora kwita izina ry'uwawe ariko naho tubona igihe cyapo kindi ugateka ndari hinyanyure gatoya turi kumwe na Ndereyimana aho mwese muzi ku izina rya Edi Ndeyana uko hari gihe tubatumva Edi Ndeyana ugasaba mwese ugatanya Edi Ndeyana iryo zina ryiwe ku ishure niko bamwita kuri eglise niko bamwita ishure yari Ndereyimana ariko n'ubu nyene ku ishure aho warihindure nijyo nyene kutarikura kuri identité nubwo ego turagwaye kandi kaze mu channel yacu ndiho Gospel TV irabaye kaze kubana namwe Edi Ndeyana onako muri kino gicapo dufise kenshi turakunze kubona ama publication vuga ati Icabona concert abantu benshi baciyumvira eske kino gicapo washaka kutubwira mu camake ico gicapo cyo cerekeye Icabona d'abord yatanguye ari indirimbo bashije abatari bake nubwo atari yo yonyene indirimbo zihari ni nyinshi maze gukora indirimbo zishika kuri 5 Icabona mugabo yari indirimbo yambereye umugisha ariko imbere yuko uko ibaye nari namaze kuyitoranya ko ari indirimbo izotwara izina rya album yanje Imana irabikora album turaronka ukuntu tuyishira muri studio n'ubu nyene kirarangira hama ubu album igeze ahantu heza niyo tugiye gushira ahabona mu ndwi iza mu itariki 26 z'uku kwa gatatu rero Icabona inyuma yayo canke muri yo hariyo izindi naye nyinshi umva ndicabona no muri album harimo indirimbo 12 izo ndirimbo 12 zose zitekeyemwo inahe ubukuru bw'Imana imbabazi z'Imana ivyizigiro muri izo ndirimbo ndifuza cyane ko umuntu wese yozumviriza indirimbo 12 ziri muri album nise Icabona ego wavuze yuko ufise indirimbo 5 hama kuzo ndirimbo 5 Icabona akabari yavuyemwo yakubereye umugisha mbega kuri izo zindi kubera iki habaye ico kintu nizumugisha cyane gose navuze tout simplement ko yabaye intango y'ibintu kanaka bindi bitari bihari ariko
ntibivuze ko ariyo nkunda canke ko ari isumba izindi oya. none muri izo zitanu iya mbere yari yahe? Yitwa Sinakosheje. Niyo ndirimbo ya mbere. Narakunzwe, Ishimwe, Jehova Jire. Yego. ego muko murumviza turi kumwe na Edin Deana aho album ye yavuze ati yahise icabona kuko ni indirimbo muri nyinshi yamubereye umugisha cyane, ariko avuga ati sizo nyene nakunze ariko zose hamwe nazikoze bivanye ahama avuga ati ngo narakunzwe zose ariko icabona omega ifise iyindi power. Hari ikindi kintu mega muntu uvuze icabona, mbega kuba uvuga ati icabona, mbega ni iyi message ubushaka gutanga? Icabona muri icabona ni nashatse juste kuvuga ubukuru bw'Imana. Ubukuru bw'Imana, ubwizigwa bwayo, nakumbwira abantu ati je ndicabona cyo kugira neza kw'Imana, donc ivyineza y'Imana baze babimbaze, ndafise ico no bivugako. Urumva rero uri tayari ico bo kubaza cyose kuvyerekeye Imana canke kuvuga ico Imana iri ukwiri? Ivyo nabonye jewe nubibabwira, ivyo maze kwibona ko nivyo maze kubona ku bandi aho ngeza. Ndumva umengo sinorindira ko biba byinshi cyangwa biba binini ya kujya petete abandi bantu baba bifuza ko bimera. Uko bingana kose, uko nabibonye kose, ndicabona ndumva no bishingira inahe. Ati Paul ati ndababwiye ibyo numvise, ndababwiye ibyo niboneye, arivyo nko ndashingira inahe niyo. Ego nuko nyene. Hama kuri iyo myiteguro turabona yuko igicapo kiriko icabona consent, sinzi ibindi bisanga vyanditse ko mbe ico gicapo rero cipanze gute kugira ngo nawe kwadukurikirana mu channel yacu Ndiho Gospel TV bakwadukurikirana ubahereze umuco. Icabona concert ni igiteramo kiko kirategurwa muri kuno kwezi nyene kwa gatatu itaki 26 ni dimanche ya nyuma ya kuno kwezi. Izobera mu Nyakabiga juste ngaho kuri Morena City, ni sale iri ku J8, ni parcelle ya mbere uri urukiye bisi ku J8, ni juste parcelle ya mbere. Numva bisi kenshi kunda guhagarara ku G9 ucugururuka, ni parcelle ya mbere iriko alimentation byo kusenge imbere, inyuma rero hariyo gisari kiranaboneka kirindani mu rupango. Ego izoba ari guhera saa 9 niyo tuzoba tuko turakira abantu. Zoba ariyo ibintu byo ku juste tapis rouge no byita gutyo, kwakira abantu bafata agafoto hama bakinjira bakaba barumviriza umuziki muke. Kwinjira na amafaranga 5,000 n'ibihumbi 10 mu kibanza cha VIP, n'ibihumbi 50 kubashaka gusupportinga kino gikorwa. Indirimbo 12 kuzikora ukaziheza ukazishira mu ma flash mu ma CD n'ibindi niba vyoroshe. Rero ni juste façon yo kudushigikira natwe nk'abaririmbyi barimba indirimbo mimbaza man, kugira ngo ejo ntize tubivemo tumere nk'abandi tubeshere ngo byaratunaniye canke kumbe question yari question y'uburyo. Rero uburyo burakenewe. Izoba ari juste uwumva ko afise ikintu yonshigikira kirenze wanashima ibyo 5,000 yumva yo gisiga yo yasiga nta numwe azomwanyira, kandi azonshikira kubera ko abantu bahari turiko turakorana nabone bariko bamfasha kubw'umutima wo guteza kino gikorwa imbere. Rero ndahaye kazi umuntu wese kabisa yumva ko afise ico yoterera, araho ikazi uwo munsi iyo dimanche bizongera kubona umuntu wese azoba yashise muri ico kibanza. Murakoze cyane kubw'ubutumire nawe kwadukana mwese mumvise ubutumire. Turi mu Nyakabiga aho niho giteramo giteguriwe. Mumvise yuko na tickets hariyo 5,000, hariyo 10,000, hariyo na 50,000, ndayo ufise na 1 million gusa kubwa support yawe. Wewe urashobora gukora ico ni gikorwa vraiment nico Imana yakuremeye gutanga. Hama mbega Edi, urabona yuko ugeze mu rwego cyo gutegura concert, ukora azi ko hari abandi bageze mu gutegura concert nk'urungane nkawe urabona ko uri mu bantu urungano uteye imbere kandi n'indirimbo zi platform zirumvikana cyane gose, kandi uri mu bamwe bashobora guharurirwa mukora neza.
mbega uko hariho benshi usanga iyo bageze mu rugo mbene ubwo usanga batangura kugara kukikiye benshi ico kwose ikintu coroshe gutegura concert ikintu coroshe vuga ati ugira utumire ticket vyose barugeze mu gurundo rwego vraiment ni cya gicapo ubona inyuma yi concert niwaheza kuyikora hazakurikira igicaye jewe ndi concert canke kutwigira no kutayigira gukora bijya nyene benshi bita ko ari ibidasanzwe byakoretse byo nyene bikanga amaso y'abantu sino byishimira kubera ko ndi umuprofiteri ikijya cubahiro cyose ajya mashi nazijya nkundu sigwanje ndi jemeze nka yandogo batu Yesu amvuye ko ndi kintu kitagira umutwe n'amaguru kibereye ngaho ndurupapuro ta ukagira iki naco ndi vraiment ntagizwe nayo rero nta mpamvu nimwe yova ko ivyo bintu byo kugana cyangwa ibiki ndibaza n'Imana niyo ntizobipermeta nama misi yose ndagwana iyo nambara ndayigwana buri munsi buri saha buri seconde buri message inshikiriye inkomera amashi inyereka ko ndi ikintu kidasanzwe ndayakira ntushobora kuvuga ati ngo sino yakira mugabo na attention nyinshi cyane gose kubera ko nta kintu kibi nko kwiba icubahiro c'Imana ukaciha donc Imana niyo ibibereye niyo yantumye niyo yamaye kano karyo niyo yamaye zino moma ushobora gutangara ko juste Imana yoba yamaye Imana yashobora kuba yampamagariye abantu ijana gusa abari bo nzofasha abari bo nzogirira bazofashwa n'ivyo nakoze hama après ngaho cemva muri umubiri canke ndabivamo canke igihe canje kice gihagarara ngume ndumuririmbyi gusa nk'abandi mugume mwibuka ati wa musi kabisa twarigeze kugenda twarabonye Yedi yarakoze ibintu bidasanzwe et puis bice bihagararira ngaho donc Imana ikora ikintu cyose ciza mu gihe cyayo rero jewe nimba uno musi biko biravugwa ko canke muri ko murabibona ko bimeze uko bimeze ni juste ko Imana yemeye ko kino gihe kiba guca nta nguvu nta bintu byatari by'iwanje nakoze oya gusa ikintu gihari niyo ya mbere niyo ibikora ni ibinshoboza ni impagurutsa ni imvugisha ni ituma ndabikora byose nta kintu na kimwe ciwanje kirimo no kwishimira ngo kugara nico gituma n'abantu bajya abantu tuvugana bajya abantu bakunda indirimbo ziwanje sinigera n'umusi n'wenda bita abafana nta mufana mfise ndanabisubiyemwo kuzokuma je nta mufana mfise famille je mfise umuryango abo bose mwebwe mubibaza ko mwakunze indirimbo yiwanje muri umuryango yiwanje ntimuri abafana biwanje abafana ni babantu umva bajana n'agakuku biryoshe baca baryoherwa hama umunsi byahoze nabo baca bahora bakonyetse wapi we na kimugifise mugabo famille igoma iryoherewe bya bindi wabaha bya bindi ibivuga ati wowe turagufise vraiment uri wacu Imana yagukoreye uradufasha mu gihe cawe et puis c'est tout donc na hamwe vyova nibaza n'umusi bizoshaka kuza Imana izomfasha gose kubera ko nta na kimwe ciwanje kirimwo muri ivyo ndi juste umuprofiteur ndiko ndaprofita ineza y'Imana umwanya w'Imana yanteguriye c'est tout uvuze ijambo ryiza vraiment kuko urabona iyo umuntu ahejeje gukora ico gikorwa ca concert canke ari giteramo kanaka hari ukuntu aca hinduka comportement ukuntu aca hinduka visage aca hinduka ko kundi umuntu wari umubona bwa mbere suko kimubona kandi ubwa kabiri aca baca yateme ivuga ati biri patikana nona nibaza yuko muri ico gihe haba ari ingorane imwe iyo ngorane nayo ni ukutimenya canke ukutamenya ni kutimenya uwo uriwe nuwo Imana yakugize donc hariho twege turi abantu nk'abandi ibiremwa nk'abandi ibyo turi uno munsi nta na kimwe turi tutagizwe nayo donc ni kutamenya neza ko icuri atari eforozi wawe
utabimenyerera ivyo ubugowe je rero nta effort yiwanje ni nkirimwo nico gituma nirinda shora kureka gukora ivyo nahora nkora kera ngo kubera ko ngo uno munsi ngo nujuje stade habaye kino na kiriya ya ndi jewe ndi Edi wa wundi umugenzi wanje wejo niyo mugenzi wanje uno munsi peut-être agire ingeso mbi ariko ari umugenzi ari umuntu twahoranye kuva kera haguma ari umugenzi pourquoi pas hahinduka iki nta na kimwe ndi ntagizwe ego cyane vraiment utanze abakwa dukurikirana cyane yacu Ndiho Gospel TV turi kumwe na Edi Ndeana rero gateme kitwa ukutimenya rero ukutimenya kiri mu bintu byinshi ushaka guhindura ubuzima bw'umuntu kandi utabibona ariko kubi bamwe bavuga ati cya gicapo cyo cyambere cyaraheze none ko byahindutse nibyo rero yakatubwira ati yuko ni kutimenya hari ukuntu ukutimenya rero ibintu mu cyambere zana izo ngorane hama Edi Ndeana kwa witavye channel yacu Ndiho Gospel TV turagushimiye cyane gose hama sinzi ko tubwira akajambo gatoya hamwe tukwa dukurikirana akajambo ruvuga Ndiho Gospel ndashimiye uburongozi bwa Ndiho Gospel aho ukuntu mukurikirana aho buva bukagera merci kunyiyumvirako kandi kino kintu ni kinini cyane mukoze nubwo muba mwibaza ko ari ikintu gisanzwe umuntu umwe canke babiri bazoraba ino emission bagafashwa Imana izibiharura ko kugororoka kandi ize ibagure cyane gose mushike kure kuko mushitse kure hari abandi bazoba bashikiriwe nubwo atobari jewe ejo hari undi muntu azoba abakeneye kugira ngo mumufashe gushira kure gushikana kure ibyiwe rero murakeneye kwaguka Imana ibaye kwaguka rero ndashimiye wowe twabanye umukameraman n'abandi bose muragize neza merci beaucoup eka twese rero tube icabona Edi adoje icapo twa icabona reka natwe dushe icabona tubere icabona Imana tubere icabona hamwe nabini tutibagiye amatiketi hariyo 5,000 10,000 50,000 100,000 1 million ni support yiwawe iki gikorwa aho ubona uvuga ati ndakunze ndashimye ndaryohewe shaka gushikana kuri gikorwa shaka guteza imbere igikorwa c'Imana yavuze neza yuko atari igikorwa ciwe Imana imuvuyemwo Yesu amuvuyemwo abamera nk'urupapuro yose yabitwiganiriye atubwira yuko atakintu arimwo atari Imana nyine imgize cyarico amen turabaramukije kandi turabasezeye kandi amahoro y'Imana bane namwe turabashimye mwe kuradukurikirana mu mpinga zose zitandukanye murakoze